munsi wigire itsinda equipe yitwa Rayo Vallecano kuko 2022 saison ya 2023 equipe yitwa Rayo Vallecano yatsinda equipe yitwa Real Madrid 3-2 saison ya 2023 2024 Rayo Vallecano baza kugana equipe yitwa Real Madrid mu gihe 2020 saison ya 2024 2025 Real Madrid yerengana equipe ya Rayo Vallecano 3-2 uno munsi kugaruka mu nkino cyangwa zitatu equipe yitwa Real Madrid itazi gutsinda n'urukino za kwa ruba ku munsi Nova w'Imana bwana Adu bigaragara ko Real Madrid za kwira itafise abakintu uvuga ngo bababwiye twari Chouameni no Franco Mastuono witwa Dani Carvajal David Alaba witwa Antonio Rudiger w'ikipe yitwa Vallecano witwa Luis Felipe witwa Abdul Munini match Real Madrid na Vallecano ku kibuga cha Estadio do Vallecas tuze kuba twitega iki bwana Adu yani baza ko ikintu cya mbere twakwitega equipe ya Real Madrid bwa mbere bwo bari mu gashavu kuko equipe ya Liverpool yabatsinze kandi nabarusha kuko sinshidikanya ko muri Champions League batsinzwe barushwa cyane na equipe ya Liverpool yari yabamize rero ni naca kimwe mu bintu bishobora kuza bikabaha ingufu kuri match ya LALIGA kuko hagati ya equipe ya Real Madrid na equipe ya FC Barcelona haramana anovuga ngo ikinyuranyo c'amanota 5 yonyene bishoboka ko equipe ya Real Madrid mu gihe n'ubundi yotakaza urukino byoza n'ubundi bikababera intambamyi ariko equipe ya Real Madrid bigaragara ko n'ubundi ifite amahirwe menshi yo gutsinda runo rukino ariko n'ubundi umuntu agasurinya akavuga ko equipe ya Real Vallecano niyo yari yagoye cyane equipe ya FC Barcelona kugeza yaho equipe ya FC Barcelona no kubona iyo nota rimwe byasa nkaho n'ubundi byagoranye canke ryabuze rero bivuze ko rero kubyo wanje ntabwo kuvuga ngo habuze Chouameni habuze Rudiger we ntiyarasanzwe n'ubundi ari karakinishwa mizi nkino ushobora kubura Chouameni ukazana Bellingham canke abandi bakinyagate mu kibuga asanga n'ubundi ya equipe ya Real Madrid biri foro cyane muri La Liga na cyane ko twayibonye kiri foro ku makipe mato yahuye n'ama equipe manini ugasanga yatakaye babona ko n'ubundi biharuro biraza bigapusa cyane ko equipe ya Real Madrid izobona amanota 3 nubwo bishobora kutazoyorohera kuko twabonye Vallecano hamwe na Mallorca na mu equipe bujya mu gihugu ca Espagne uwo menga ni Mateo Matarika akunda kubuza amanota aya equipe makuru Houston match Real Madrid match ya Real Vallecano match kunda kuba inabagora cyane uvuga ku ruhande rwa equipe yitwa Real Madrid bigaragara ko namatwe ndabwiye ko mu nkino ushaka kuri zitatu equipe yitwa Real Madrid itazi kuba izi gushobora kuba inaronkana uvuga ngo itazi kushobora kuri kirasinda urukino rumwe ko rumwe barangaje kimwe kindi rundi banganya 3 kubindi urundi ngo basinda tsindo kimwe uno munsi tuze kwa twitege iki mu gihe equipe yitwa wanashaka na Real Vallecano muri Conference League yatsinze equipe yitwa Chipotle 3-2 uno munsi ni gitwo ushaka twitega ko n'urukino uvuga ngo equipe yitwa Real Madrid nako equipe Real Madrid na equipe Real Vallecano mu gihe twanabonye abakiye batandukanye ba Real Vallecano basangwa meza nuno mu meza azwi kwizajya Inigo Perez bafite amazina banatera ubwoba nkuno itwa azwi kwizajya Mikel Novango Ishake canke bitwa navuga amazina atandukanye uno mutuza kwa twitega iki bwana Houston nizera yuko urukino rwa Real Vallecano ndetse na Real Madrid zo urukino dasanzwe cyane na cyane Real Madrid bategeza kugwitegurira gose ku buryo bushoboka bwose kugira ngo baze bakarutsinda kubera yuko nino Real Vallecano imaze kugaragaza yuko numwe mu migwi kunze kuba unagora cyane no mu gwa Real Madrid kuko kanatsinda ugarutse kanaraba no mu nkino za hafi zeko kubahuza zigira kuri zibiri n'urukino Real Madrid banatembereye babasanga imuhira baza kunganya ibitsino 3 ku bindi ariko urukino nimba beshi bagwibuka Real Madrid harukuntu yakini ikorera mu kugombora kandi rukego gusubiza Real Madrid yatsinze ibitsindo bigira kuri 2 kuri kimwe Real Vallecano binagoranye cyane gose mu buryo nuvuga ati bubabaye ariko mu zindi nkino kandi zigira kuri zibi bakiye muri 2023 2024 baranganyije zose bimwe bintu binyereka yuko uno mugwi wa Real Vallecano numwe mu migwi kunze kugora cyane ino migwi ikomakomeye muri La Liga na cyane ahari nagahaze gusumba nuko Real Madrid zoba yanasose abasanze muhira hariya nibaza yuko rero cyo bari cyo gihe ciza cyane cya Real Madrid mu gutegura runo rukino neza cyane ntibagende bitwaye ngo nuko bahagaze neza ahubwo bagende bateguye runo rukino gusumba uko bokora ibindi byose kubera ko numwe mu nkino zigoye numwe mu migukunze kuba ibananiza cyane kuko uribuka no kuri FC Barcelona go rukino banatakarije ko amanota kuri abiri barananganyije kandi na Real Madrid ugatse karaba no mu nkino za hafi zeko kubahuza Real Madrid bamaze gutsinda muri rimwe gusa izindi zose kugenda banganya gusa uriko uranyumva rero novuga ati rero Real Madrid bategeza kwitegura runo rukino kanatsinda ni umugwi wa FC Barcelona novuga ati bufise
na avantage cyane ko Real Madrid nizo tangura gukina kugira FC Barcelona nayo nyene kigerageza kuraba ukuntu ishobora kwitwara imbere ya Celta Vigo kubera yuko bazoba bamaze kubona amarezeta ya Real Madrid sanzwe n'abasomba batagira kuri 5 novuga tere ko vyogenda ko Real Madrid yatsindwa bategeza kumenya ko FC Barcelona itegeza kugwanira no gukora cyane kubyitaza gutakaza urukino na rumwe ikomeze kwegera Real Madrid. Real Madrid kwiye kuba magabo no kuraba neza cyane kugira ngo bataza guba bisanga mu bibazo byo kuhava baza gutakaza no kino kuko n'urukino bisaba ko bakora n'inguvu cyane kugira ngo bashobore gutsinda babandanye baza imbere y'uno mugwi wa FC Barcelona ariko n'urukino Real Madrid baza gukina badafise bamwe mu bakinyi babo ubona ko ari beza cyane bashobora no kuba n'abafasha ba Odecho amene ndetse na Dani Carvajal we bazogaruka ndavuga mu mwaka wa 2026 rero no Franco Mazzatono yaza kuba ari na David Alaba yaza kuba na Antonio Rudiger ariko barafise bakinga ba Dino Hodgson barafise ba Eden Militao ko baritwara neza ba Federico Valverde Trent Alexander-Arnold yanagarutse Carreras n'umukinyi mwiza cyane Real Madrid banafise abakira haramba Premier Bitere wa LALIGA ibitsindo 13 Vinicius Junior umukinyi mwiza Rodrigo Goes umukinyi mwiza bakamavinga ba Arda Güler novuga te muri rusangi Real Madrid bafise abakinyi bose bashobora kwifashisha kugira bashobore kuza gutsinda ino Rayo Vallecano yaba isi ariko bisaba ko bagenda bitegura urukino neza cyane gusumba ko bogenda biyita ngo nabakinyi beza ariko kandi nizera yuko urukino ruza kubagwiza cyane ku ruhande rwa Real Madrid nubwo urukino ruzobagora uruno rukino ruzobagora ariko nizera yuko bizorangira Real Madrid batsinze kubera yuko bafise n'agashavu ko gutakaza urukino imbere ya Liverpool nizera yuko rero agashavu kose Rayo Vallecano nitaba magabo bashobora kuba banagatabwa ko hari iwabo ariko nzira ya Vallecano neza na neza iyo ibisanze muhira nuhava amahoro ubaye mwiza ufise amahirwe yo kunganya nabundi Rayo Vallecano iri muhira no mu kugerageza kwihagarara ko no kukwereka ati ngaturi muhira ko vyogenda kose menya ko nituraba kuri Barcelona turanguri Real Madrid canke Atletico tukwereka ko turi muhira oya nibaza ko nimo makipe akunda kugorana kuko na match yabahoze na FC Barcelona nibaza ko ni nayo match yabayemo insolite yuko VAR idakora ni na stade no kwita ko ikunda kugorana amakipe rero Madrid ariko sinibaza ko nubundi agashabo bakoye muri Champions League baza kuba abatakajana kuri ndavuga ngo kwa Rayo Vallecano rero bigaragara ko Real Madrid ishobora nubundi amahirwe menshi abagwa kwa equipe Real Madrid ko iza kuba itsinda nubwo ibitangaza bishobora kuba vyo mu match ariko amahirwe menshi nibaza ko nubundi abasondera kuri equipe Real Madrid mwe kandi ku ruhande novuga ngo kubera urukino nyene ku munsi wa 12 equipe yitwa Celta Vigo nayo izokira equipe yitwa FC Barcelona urukino zobagiye cizazine match bigaragara ko ruzona nabera banashaka ku kibuga novuga ngo ca Arbanca Bardios mu kibuga ca Celta Vigo ni match wanashaka bigaragara ko equipe yitwa FC Barcelona ikunda kwitsinda equipe yitwa Celta Vigo kuko mu nkino yo kugura nyinshi cyane bigaragara ko wanashaka equipe yitwa Barcelona iratsinze equipe Celta Vigo mugabo vyagoranye batsinda ibitsindo shika kuri ndavuga ngo 4-3 kuko benshi bavyuka hari genekezo wanashaka rya 19 kwezi kwa 4 hari no mwaka nyene equipe yitwa FC Barcelona ibukira kino kibuga cyabo ko batsinda ibitsindo shika kuri 4-3 wanovuga ngo wanashaka abenshi bavyibuka ibitsindo yatsinzwe na twa Ferratos kwipasi witwa Ngoma Tereze Dani Olmo niwe yatsinze igitsindo kwipasi ya Rafinha nawe atakuba atsinze igitsindo kwipasi ya Lamine Yamal Rafinha aza gutsinda kuri penalty witwa Broja Iglesias nawe yatsinze wanashaka hat-trick mu bitsindo uno munsi ado Barcelona Celta Vigo inyuma yo kuba bahora guhura mu kwezi kwa 4 ku mwaka navuga ngo uri mwaka nyene tuza kwa twitege Barcelona y'uno mwaka na Barcelona y'uno mwaka yaza kuba vyoroha kuza gutsinda mu gihe Celta Vigo byo yatembereye equipe ya Celta Vigo nabonye ifise abakinyi batandukanye ko tubavuze ba Broja yabatwa amazina navuga ngo yaba Iago Aspas Barcelona Celta Vigo biyaza ko bigenda gute kuri urukino vuga ngo tuza kuba tubona ko bega Barcelona bifise abayigo shaka kuza gutsinda rino match canke bigaragara ko Celta Vigo nayo za ikabatakazi kadasanzwe ishaka kuba n'abakura ka 3 canke ikabakura ko inotashaka kuririmba yani baza ko ikintu ca mbere abantu benshi batanguye gukritika imwe mu mikenyuro ya Hansi Flick bavuga ati kuburi kuratakaza no vuga ngo inkino zimwe hashobora kuba harimo uruhara rw'iwawe defense bari ko barabona umenga amakosa mwamwe tactically ibintu Hansi Flick ari karakina bavuga ngo ashobora kuba nabafise nk'uruhara ariko equipe yose Barcelona kugeza ko iyo mwanya n'ubundi nta bakinyi no vuga ngo bafise bo kuza gucalenginga wanashaka no muri LALIGA imigwi bagenda barahura nayo urabona ko nta musaruro equipe ya Barcelona iri kiratsinda mu uyu mwaka bisa nkaho ya convince ijana ku ijana
rero bagiye guhura na ekipe twakwita ko n'ubundi bisa nk'uko mu mwaka weze yari igoranye cyane wanashaka afashe ibintu nivuga ngo ibibanza bya hafi ishobora kuza wanashaka ikabatsinda kuko je ndiko ndabona ko absence ya Pedri muri ekipe ya Barcelona igaragara cyane gusumba ibindi byose. Absence ya Pedri kuko no mu makingi tokwita ko ari Ere Mamote canke Ere Macre ya ekipe ya FC Barcelona ari hagati mu kibuga urabona ko hari ibintu bishasha biba biriko biragaragara canke hariho amapasses bari karagira ku basatirizi gusumba uko tuba turiko turahabona ba Marc Casado canke ba Frenkie de Jong. Rero Barcelona ishobora kuza navuga ngo ikaronka intsinzi muri weekend kuko mu gihe baba batarose amanota 3 mu gihe baba batarose amanota 3 nibaza ko bizuba bibaye bibi cyane babuze amanota 3 mu gihe equipe ya Real Madrid yoba yatsinze biraza kuba bisize n'ubundi harimo ikari y'amanota 8 yose bashobora kuzoba n'ubundi kuyekora bizogorana ariko n'ubundi Barcelona n'ubundi naho yo zigatakaza match zimwe umuntu ashaka kuzobitahura kuko imvune zari muri equipe ya Real Madrid mu mwaka wezi bisa nkaho n'ubundi mu mwaka zimukiye muri equipe ya FC Barcelona ariko je mbona ko n'ubundi bazashobora kuza bagahagamba bagatsinda bakaronka amanota 3 muri iyi equipe bashobora kuza bagatsinda cyangwa bakaronka amanota 3 muri iyi weekend. FC Barcelona numwe mu migwi novuga yuko ufise attaque nziza cyane ariko kanatsinda defense yayo ubona ko ari bibazo kubera yuko attaque utegerezwa kuyibona ko ari nziza kuko attaque ubona ifise ubwo bushobozi bwo kuza bakagombora ibitsindo bitatu batsinzwe kuza bagatsinda ibitsindo bigira kuri 4 ariko bikarangira bigombowe ivyo biri muri bimwe bigaragara yuko attaque ari nziza ariko defense yayo igifise ibibazo ariko bagiye guhura n'umugwi wa Celta Vigo novuga ati nabo nyene nubwo bicika bakayitsinda no Celta Vigo ubona ko bayitsinze bigoranye cyane mu buryo ubona ko FC Barcelona itsinze hari hageze aho FC Barcelona ubona ko itanguye kwihebura ariko birakarangira bagize amahirwe novuga ati rero ikintu nyamukuru gira gituma FC Barcelona mbona ko aho izigatsinda no mugwi wa Celta Vigo si uko FC Barcelona bari nziza cyane muri ubwo buryo bwo tuma twumva ngo yatsinze Celta Vigo no ahubwo FC Barcelona igira amahirwe menshi cyane gusumba uno mugwi Celta Vigo babahanganye kuko ni kenshi kunze kubona ko Celta Vigo ishobora kuza mu mwaka weze na cyane FC Barcelona yari yerewe nino style doje yabo ya G Dorje ukabona neza na neza ibitsindo biko birankwa bya Celta Vigo canke contre attaque yaritewe na Celta Vigo bisanze mu offside ukabona yuko FC Barcelona bafashijwe cyane na nino G offside bariko barakinisha gusumba uko uvuga ngo FC Barcelona bafise G nziza cyane yotuma bumva ngo bafashe Celta Vigo mu buryo bushoboka bwose. Vigo bafise umusatirizi wabo numero 9 yitwa Borjan Iglesias no musigoza muri kano kanya afise ibitsindo bigira bine muri toute competition confondi ubona nkaho umengo n'umukinyi agoranye cyane ariko aranatsinda gose cyane bishoboka bakafise n'undi mukinyi asinzwe na captain wabo burya uno Aspas yego amaze imiki muri no kipe umukina nyine afite ubwo bushobozi bwo gukina nko mu nimero 9 cyangwa agakina ku ruhande nko mu winga iyumvira abakinyi bose bagera kuri babiri no munsi bari mu kibuga kimwe baje gusatira bariko baca kuri yakote iri kicamwe Alexis Barde nawe nyene kanatsinda no munsi tubona ko Barde numwe mu bakinyi yibanze cyane kuza gusatira yego birashoboka sanga niyo je Hans Flick yamusavye gukina ariko ugasanga Barde ukune karaduga cyane ariko yitaho imbere cyane gusumba uko inyuma yo hitaho uno musurumva yuko Alvaro Carrasco muri Real Madrid bamuhera mine amara kamufata kandi bigashoboka amufata neza bakamuhunde musatirizi wose ubona ko ari karakangana cyane muri La Liga ndetse no ku mugabane wa Buraya muri UEFA Champions League ukabona arafashe ba Mohamed Salah akabafata neza mbese uno musi Barde uwo mumukinga Mohamed Salah ukabona ko badafite ubushobozi bwo gufata Mohamed Salah Mohamed Salah akubye to gutsinda ibitsindo biri canka tokoza amakisho ashaka gutanga ibitsindo biri canka bitatu ku ruhande rwa Liverpool batsinda FC Barcelona rero nkabona ati atakizo birimo no mu mukinyi ndavuga rago Aspas ndetse no mugabo witwa Iglesias yashaka kuzotera ibibazo cyane ku ruhande rwa FC Barcelona kanatsinda baciye no kuri yako tubona yuko ya Alexis Barde ubona ko yibanze cyane kuri jeu offensif ariko jeu defensif atari kirenga rero ngaca mbona ikintu kivuga giti FC Barcelona igize kugira defense itaratorana neza ataritahura inyuma baca bagira kugira umunyezamu ubona yuko umengo gutsinda canke gutsindwa iwe ni RDCM ni ibintu bisanzwe ni ibintu ubona ko bitamutera umubabaro aratsindwa izindukana aritwengera bivuze guterera umupira arawukurikira niyabona ko bidakunda ko gukurikira ntavyo kwirusha araryama nimbuca mu buryo akajyama mu bubamfu gikuru bigaragare ko yaryamye yagiye gukurikira agenda guca yana nabonye mwene wabo yitwa John Sezini niwe yavuze ngo Wesley Sezini aracara umunyezamu mwiza ariko hari gihe rimwe na rimwe aza mu rukino menga aje kurororera gusumba uko aje ku rukino bivuze ko rero Wesley Sezini nivyo
arabizi ko yaje muri equipe ya FC Barcelona tamwa atadana navuga ngo bamutumye ko mu gihe byagoranye ntabwo yari yaje nk'umunyegori navuga ngo akomeye muri equipe ya FC Barcelona kuko umupira yari yarawuhagaritse bivuze ngo rero Wesley season nimba baranamuhaye amasezerano atongeza amasezerano muri equipe ya FC Barcelona nuko bamushimiye navuga ngo intambwe yabagijije ko mu mwaka cyangwa yabafashije gushikana ko nabo mu mwaka uheze ntabwo Wesley season n'umunyegori mwiza muri equipe ya FC Barcelona ku buryo twavuga ngo Barcelona ifise umunyezamu mwiza rero kuri jewe mbabona ko n'ubundi season abantu ntibanamubraminge kuko equipe yamurondeye nko kumwifashisha ntabwo yari yamuguze nk'umunyezamu mwiza biranagoye ko season boza novuga ati kumutera uruhagarara cyane mu FC Barcelona kubera ko uburyo yajemwo si wa munyezamu yaje muri bwa buryo bwo kuvuga ati ngo aje gufasha mu FC Barcelona mu gihe wari mu bibazo wabuze umunyezamu ntabwo yari aje kubafasha kandi kigeretse ko yaciye anasanga hariho novuga ngo Ter Stegen yari mu mvune asanga ina kipe nyatari karahabwa umwanya muri equipe ya FC Barcelona byarangiye banamucijije muri Elche aza gusanga n'ubundi abanyegori bose tanumwe bariko barakonkira bituma wanashakana hasi fikamo prioriza cyane ahitamo kuzaramukinisha match zimwe wanashaka gusanga baditsinze nubwo nabonye nawe novuga ngo nubwo bariko baratsinda navuga ngo na Kerebe Bridge igitsendo ca kane yari batsinze nubundi yari amakosa yiwiwe ibi byose rero biraza bikagaruka kuri abantu bakunda equipe ya Barcelona season bamenye ko ntiyaje nk'umugardiye mwiza muri equipe ya Barcelona ahubwo yari yaje nk'umugardiye wo kurindira uwavunitse wifata kibanza kuko uvuga ati reka dukwize urutonde rw'abakinyi navuga ngo ahubwo je naravye match ya weekend ya Elche na Barcelona niho nakende ndavuga ngo match ya Elche niho nakende nibubira ati eske gute inakipe nyataha umwanya muri equipe ya Barcelona bakaza kuba baho umwanya wese nagishika muri FC Barcelona yarafatishije atanga performance nziza atanga performance gatuma ubona yuko kari hejuru cyane ya inakipe nya ariko muri twibagira neza na neza urugero sezina karajamo ari wa muntu akatera saza agategi gatera kagabanuka bavuga ati nayiruka itabunda niko bavuga basama neza ariko agategi kamaze kugabanuka hari performance udashobora gutanga hari ubwitanga udashobora gutanga nubwo utangwa n'abantu bana bakiri bato y'imyaka 22 oya na weekend heze akuyemo penalty ya Kylian Mbappe niho yaciye avuga ati je nasanze ati ahubwo ati ngira ndo munyamyako ati kubera ko ati penalty jewe na amasamizi komakomeye kandi ko nkino zikomakomeye atariki yo nkuye mu iyo penalty ati nta rimwe ubwo rukino tugera turutsinda ati nakuyemo za Lionel Messi ati nakuyemo za Neymar Junior atariki izo nkino zose narazikura ariko bikarangira dutsinze neza cyane hari abakinyi usanga bafise ayo mahigwe pe kuko nimba Barcelona yashitse demi finale mu mwaka weze ya UEFA Champions League nitwoza tuvuge ngo season ngo bifisemo uruhare jana kujana ariko harimo kuboko kwiwiwe kugaragara mu nkino zimwe zibi nka za Benfica afise cyo yafashije mu FC Barcelona mu nkino zimwe ariko ni n'umunyegori kandi utazobona ngo yababaye ngo nuko ngo equipe yatakaje hari nubwo bamuzindi igitsindo ukabona tanguye kwitwengera bivuze ko rero Barcelona umunyezamu wa mbere bafise turamuzi kai Joan Garcia umwanya atahari rero bamenye ko nta mukinnyi aja ku benchi abo mukinnyi mwiza 100% kuburyo bwuko twokwitegamwo umusaruro mwiza canke bitangaza muri Wesley season neza cyane reko navuga ikintu rero cyo kuri Celta Vigo buryo mbona yuko bwoba nk'urufunguzo rwo gushobora gutsinda umugwa FC Barcelona ariko rero ntibagiye FC Barcelona yo turayizi neza muri LALIGA kwifise attaque no munsi kanatsinda bariko baranagaruka bavana mu mvune Rafinha uretse kwa zosiba urukino rwa Celta Vigo nubundi yona kinye gusa nuko staff ya Hans Flick difuza gufata amariske go gukoresha abakinyi burya bivugwa yuko Rafinha amaze no kugaruka mu kibuga mu myimenyerezo burya na none mukinda avuga Joan Garcia nawe nyene gusa nuko staff itifuza gufata amariske ngo bakoresha ahubwo bitegure kuzobakoresha inyuma y'ino migwi serukira gihugu mu material de treve international ya rero ngarutse kuri FC Barcelona na Celta Vigo mu nkino zigera kuri zine zireko kubahuza ni nkino ubona yuko n'intsinzi FC Barcelona yagira ronka intsinzi mu buryo bugoye cyane ubona yuko FC Barcelona yavuye habi mu Giswahili bavuga ati kupone ya cukucuku FC Barcelona muri saison ya 2023-2024 bakira Celta Vigo rukino rw'ibanze FC Barcelona yatsinze 3-2 urabona ko neza FC Barcelona yatsinze urwo rukino bigoranye gose 3 kuri bibiri vya Celta Vigo ukabona ko izamu rya FC Barcelona na harukuno bana basore ba Celta Vigo bari bangamira Celta Vigo yakira FC Barcelona mu rukino rwo gusubiriza FC Barcelona iza gutsinda ibitsindo bigera kuri 2-1 ukabona neza nubwo bishika FC Barcelona gatsinda Celta Vigo nayo Celta Vigo irabereka ko izamu giwanyu duteza kujugurura byanga byakunda karatsinda bwo munasamaye mwashaka kwisanga mu bibazo
sezo yo mu mwaka uheze 2024-2025 Celta Vigo urukino rw'ibanze bakira FC Barcelona banganya bibiri ku bindi aho Celta Vigo yarekanye ati turi muhira nubwo FC Barcelona ivyo urumugwi mwiza kandi kanatsinda mu mwaka uheze FC Barcelona yari umugwi mwiza uhagaze neza ubona ko yarahura na zi Valencia igatsinda ndwi igatsinda bitandatu igahura na zi ndavuga zi Osasuna zi Betis zi Nuzeya ugatsinda bitanu bitanu ariko igashikira Celta Vigo kakubwira ati subiza mero mwisaho nimba wasinze Valencia indugwi bitandatu menya ngaha ko uri kwa Celta Vigo nivyo nubwo bishikuka dutsinda ufise nubwo ushoze bwo kudutsinda ariko ushaka kudutsinda nkuko watsinze indi migwi ushaka kudutsinda nk'abana ukabona ko FC Barcelona gutsinda Celta Vigo ni bya bindi vya manama ukabona Celta Vigo la FC Barcelona saison 2024-2025 birangije banganje bibiri ku bindi ukira ko gusubiza FC Barcelona yakira Celta Vigo imuhira aho abona ko FC Barcelona wisanze muhira na hantu byari bigoye umugwari wose koza uwitwa canke koza ubungana kuva imondu yici ko ari ikintu cikibazo cyane twarabonye zi by Dominique ziza zikakubitirwa ibitsindo bigera kuri 4 tukabona zi Dortmund ziza zikakubitirwa zi Inter de Milan zaje ari nziza cyane gusumba FC Barcelona zifise abahungu beza cyane ba Dumfries baza ubona ko baca kuri bwiku Barcelona ubwana bashwimurira hariya ukabona biroshe cyane ko Inter Milan FC Barcelona ariko bikarangira FC Barcelona ikoretse ati we Inter Milan uradutsinze bibiri ariko menya ngako uri imonjuice utategezwe kwavubwo nyene tsinda bitatu tsinda bine bateza kwikugombora rero uvuga ati rero Celta Vigo yo yarahaje irananiza FC Barcelona ariko biza kurangira FC Barcelona itsinze bine kuri bitatu rero ni Celta Vigo agumye reka FC Barcelona ati wewe uko umaze kose cyangwa uko uhagaze kose uradutsinda ko natwe turakwereka ko tutarabana nimba dutsinda bibiri menya ko dutegeza gukoramwo naho usangira n'utabega nanabonye bashobora kugaruka kuri Campono ku matariki ya 22 canke ya 29 bashobora kugaruka kuri Spotify Campono buryo no munsi barana hakora n'imyimenyerezo neza nako navuga ati rero ino FC Barcelona yagiye iranganya na Celta Vigo mu mwaka weze twita ngo FC Barcelona FC defense nziza ba Nigo Martinez beza ba Paco Barsi ba Eric Garcia baza nk'abasurizi ba Jules Koundé ba Alexis Barde ba Jean Martin baza basubirira ba de bagiye mu mvune kana ko atanga vyiza ariko birakarangira basindanye biri ku bindi na FC na Celta Vigo bikarangira FC Barcelona itsinze bigwanye cyane Celta Vigo basanga urukino rurangira ari 2 kuri 1 bine kuri 3 3 kuri 2 ibiro nk'ivyo mbese no mu FC Barcelona FC defense twavuga ko ihehoba iraza kuva amahoro imbere ya Celta Vigo je numva ati reka kino kivuga giti FC Barcelona irashaka kuhava kuko irafise Ronaldo Araujo novuga atasa nkuri karitora bisaba yuko ari kumufasha gusa no kumudefanda mu bihe bibategezwe kuba ari karana camo ndetse no kumufasha kumwereka ati utigwize gukora ibi bafise ba Andreas Christensen nabo nyene twumva ko bagarutse mu myeze nuko tutaragira icizere ko bashobora gukoreshwa kuri no rukino Eric Garcia nabo nyene agiye no mu mvune bivuze gute rero nimba Andreas Christensen azo bataragaruka FC Barcelona sigaranye aba defenseur babiri gusa muri box basiganye Ronaldo Araujo ndetse na Paco Barsi abo nibo bazoza kwifashisha ku ruhande nabo bundi barafise ba Jean Martin bafise ba Alexis Barde bafise na ba Jules Koundé jere cyo mbona niki ni FC Barcelona twamaze kubona yuko miliye aba double pivot uno musi bakora koreshwa nka uno musore ndavuga Marc Casado ndetse na Frenkie de Jong hari kuntu ubona nka humengo bataratorana neza kuko urabona kuri kote ya Alexis Barde uno musi Alexis Barde akina duga cyane ariko ugasanga muri kije kibanza kiyiwe habuze umukinya ashaka kuza kumukuvura mu gihe Pedri Gonzalez kihari niyo mukinya twabona garuka cyane kuza gukuvura ariko Marc Casado asa nkuca kuri jya kote ubona nka humengo biramugora cyane kugaruka gukuvura muri ibyo bibanza vya barfubeke baba baduze imbere remba numva rero yuko Details Freak akwiye kwiga kuri kije kibanza gihugica ko Marc Casado nimba ashobora kumukosora nimba ashobora kwazana undi mukinyi ashobora gukina nk'umukasere kandi yongera garuka gukuvura kije kibanza ca Alexis Barde ubona nkuko numukinyi karakinira kuri je yo kuduga cyane kuza gufasha attack ariko ugasanga kugaruka inyuma ikora mugora cyane teze kuranga uburyo ahiga nimba agumiza Casado amenye kuntu amutegura mu mutwe no kumukosora atamenye kuntu hakina cyangwa nimba hazana Marc Bernard akamenya undi mukinyi wese ashobora kuhazana amenye yuko akina nk'umukasere kandi yongera yibanda kuza gukora help kuri kiye kibanza ca Alexis Barde kugira ngo bano basore barago Aspas ndetse nabano ba striker bantuze no numero 9 wabo afise ibitsindo bigira kuri 4 bataza kuba no Iglesias bataza kuba bahagira nk'inzira
canke urufunguzo rwo kuza gutsinda cyane byoroshe no mugabo bafise Barcelona mba numva rero cyo kintu de chance fya bakwiye kwiga cyane kinagaragara kandi nizeye yuko FC Barcelona atake yayo atakibazo kuri Celta Vigo amahigwe Hansi Flick niyaza kuyakoresha nkuko je kubwanje ndabibona canke ndabitahura aza kuba kuri FC Barcelona mone FC Barcelona naho ubundi nibitagenda uko tuzakona FC Barcelona yisanga ifise amahigwe menshi cyane yo kunganya na Celta Vigo gusumba kuza kurondera amanota 3 imbere ya Celta Vigo nuko kabisa bimeze muri La Liga. Tujya muri Premier League nawe kadakogeze ku munsi wabo novuga ngo wa 11 equipe yitwa Tottenham Spurs nizo kwakira equipe yitwa Manchester United aza ku munsi weje gishisa ya 8:30 equipe yitwa West Ham zokina equipe ya Burnley gishisa ya 11 Everton na Fulham yosanye ne Sunderland na equipe yitwa Arsenal gishisa novuga ngo 1:30 equipe ya Chelsea Blues nayo ikazo kwakira equipe ya Wolverhampton Wanderers gishisa 4 mu equipe ya Nottingham Forest ku munsi w'Imana zokina na equipe yitwa Leeds United gishisa Crystal Palace na Brighton mu gihe equipe ya Brentford na equipe ya Newcastle equipe ya Aston Villa izo na equipe ya Bournemouth mu gihe equipe yitwa Manchester City izo yakira ino equipe yitwa Liverpool ni ku munsi novuga ngo w'Imana adu urukino ruzotangura ni hagati ya equipe yitwa Tottenham Spurs nino equipe yitwa Manchester United urukino ruzotangwa kugurura novuga ngo ino weekend ya 11 muri Premier League hagati y'imigwi ibiri ndavuga Tottenham Spurs na Manchester United kugeza muri kano kaya bigaragara ko arama equipe yose kwa abiri uza gusanga aza gukina wanashaka equipe yitwa Manchester United iza gukina idafise witwa Lisandro Martinez wenyine mu equipe ya Tottenham Spurs yo izoza abakinyi batari bake hamwe witwa Mohamed Kudus, Lucas Bergvara, Ashley Gray, Dominic Solanke, Ben Davies, James Maddison hamwe n'Yves Bissouma tutagiye Kulusevski, Dragson na Kota Daki. Ni match za kuba iba adu Tottenham Spurs na equipe yitwa Manchester United kuri no jono vuga ya 11 bigaragara ko ari mu mafishe no vuga ngo aza ko yugurura kandi ameze neza kugeza muri kano kanya. Navuga ko ari ama equipe abiri bisa nka hari mu bihe bibiri bidasa kuko equipe ya Manchester United iramaze hafi inkino zitanu itariki iratsindwa. Bivuze ngo rero equipe ya Manchester United yatanguye bisa nkaho nubundi yumba haragira yaho abantu tubona ko nubundi Ruben